Kw'igenekerezo rya 11 Ruheshi umwaka wa 2025 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niho yatahuka avuye mu gihugu cy'u Bufaransa, akaba yari yitabiriye inama igira gatatu y'ishiramwe mpuzamakungu ONU yiga ibibazo bijanye n'inyanja yabereye mu gisagara ca Nice. Muri iyo nama umukuru w'igihugu akaba yaserukiye umuryango w'ubumwe bwa Afrika asanzwe ari cegera cawo. Mu ijambo ryiwe Evariste Ndayishimiye yaramenyesheje ko umugabane wa Afrika witeguriye gukorana n'amakungu mu gukingira inyanja. L'Union africaine reconnaît pleinement le nexus entre la ubumwe bwa Afrika urabona isano riri hagati y'itituka y'inyanja n'ihindagurika ry'ibihe. Inyanja n'umugenzi dufise mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Amazi nayo ni isoko ry'ubuzima hano ku isi. Inyanja ni itunga riduhuza twese kuko tuzisangiye. Harageze ko duhaguruka. patrimoine commun de l'humanité appelle à une solidarité mondiale renforcée. Il est temps d'agir. Hambavu iyo nama Evariste Ndayishimiye yaraganiriye na mugenzi we Emmanuel Macron kuvyerekeye gutsimbataza ubucuti buri hagati y'ivyo bihugu bibiri, eka mbere no kuvyerekeye umutekano mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Tubamenyeshe ko iyo nama yiga kuvyerekeye inyanja igira gatatu inyuma y'iya mbere yabaye mu mwaka wa 2017 mu gisagara ca New York n'iyindi yabaye mu mwaka wa 2022 mu gisagara ca Lisbonne.